Nshuti bakunzi ba JCTV ndabaramukije nizera ko mumerewe neza aho muherereye hose natwe tumeze neza turagarutse kandi mu kiganiro Cinkino cyo ku munsi wa gatandatu aho tugiye kubashikiriza hanini amakuru avugwa muri weekend tugiye kwinjiramo n'amakuru make yabaye imbere ya weekend aho hanini tuza kwibanda turaza guca mu mugwi wa Real Madrid tuze kurabira hamwe ibiriko biravugwa inyuma yo gutakaza muri Ligue des Champions batsindwa n'umugwi wa Arsenal ibitsindo 3 kubusa muri Emirates Stadium. Muri Real Madrid havugwa yuko abakinyi bose biteguye gukora remontada eka ndetse n'abafana b'umugwi wa Real Madrid bakaba biteguye gukora remontada. Turaza kurabira hamwe ibivugwa ku isohoka ry'umugabo Caranze aho bivugwa yuko niyananirwa n'ubwo rukino ko ariyo mahirwe asigaranye yo kuguma mu mugwi wa Real Madrid ko bivuga ko ashobora gusohokayo. Turabe n'abashobora kumusubirira. Turaza kuva muri Real Madrid duce muri FC Barcelone aho umugabo Hansi Flick bivugwa ko buca yongereza amasezerano. Turaza kuraba match bafise muri weekend aho umugwi wa FC Barcelone uzokina n'umugwi wa Leganés, umugwi muri phase ari wabatsinze igitsindo kimwe kubusa. Turaza kubirabira hamwe. Turaza guca no muri Real Madrid kugaruka muri Real Madrid nyene turabire hamwe urukino bafise ku munsi w'Imana aho umugwi wa Real Madrid uzoburi kukina n'umugwi wa Deportivo Alaves. Turusesangure dutange statistique zingene match izobimeze. Turaza guca muri La Liga aho La Liga ya Javier Tebas president ya Chanzo ari Javier Tebas yari yitwariye sentare ya sport yo mu gihugu ca Espagne kuri kaya Dani Olmo na Pau Victor ko badatekerezwa ko barojisire nyuma yaho batsindiye iyo sentare yemereye Barca kuguma iri abo bakinyi bari arojisire. Turaza kubigaruka koko barojese urubanza bavuze ati abakinyi ni bagume bari arojisire abandanye bakina. Turaza kuva mu gihugu ca Espagne twerekeze muri Premier League inkino zizoba zagarutse kuri journée ya 32 aho umugwi wa Man City uzoburi kukina n'umugwi wa Crystal Palace ku munsi wa gatandatu, umugwi wa Liverpool kina n'umugwi wa West Ham. Turaza kuzicamwe izo nkino tuze kuva ku mugabane wa Buraya tuje ku mugabane wa Afrika cyane hani wacu aho imigwi nka Bumamuru FC zizoba ziri mu kibuga kitana mitwe n'umugwi wa Interstar, umugwi wa Aigle Noir nyuma yo kuburusha amanota n'umugwi wa Bumamuru uzoburi ko ukina n'umugwi wa Academy Deira. Ibyo byose turaza kubirabira hamwe. Ikiganiro mukamubwira mu gushikirizwa na Jewe Hamenyimana Kevin mugabo ntago azoba ari jewe jenyene ndi kumwe na mugenzanje Salom. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane meze neza. Nguwe neza nubwo amamahace dusize inyuma atangendeye neza. Amahace ntiyakugendekeye neza gute? Imigwi yanje yose yaratakaje mwene wanje. Ufariziye ko hakinye nyinshi zose zigibona zose zagiye zitaka zose urazifana zose nzikundira rimwe kabisa. Iyo ukunda cyane ubona iri hejuru y'izindi niyi ndo mu nyambara bami umugwi bwami ya na Barcelona uzifana zose ndazikunda. umwe ndawukunda kurenza uwundi mugabo bose ndabakundira ariko zose urazifana ya birumvikana. Manu yawe Jo Andre Onana nyuma yo kuvuga amajambo menshi avuga ko umugwi wa Manu uri hejuru y'umugwi wa Olympique Lyon muri Europa League araja cyakora amabara atanga ibitsindo bibiri. Onana yarigabiriye amanota Olympique Lyon yabahaye kado zibiri nabo bazibyaje umusaruro. Onana bivaye na critique zari zabaye imbere y'umukino Matici amubwira bivaye n'ivyo yari yavuze imbere y'umukino Matici mu kumusubiza amubwira ati ibyo bivuze wewe umukeperi mubi umunyegori mubi mu mani yigeze gutunga. Turaza kubirabira hamwe nubwo iyi weekend zitangendekeye neza bivaye na equipe gerageza kuraba sindayifana cyane gusa ndayikunda. Ya birumvikana duhere mu gihugu ca Espagne aho Javier Tebas na La Liga yiwe president wa La Liga Javier Tebas yari yitwariye Barcelona muri sentare ya sport yo muri Espagne. Sentare ya sport iza kwemerera Barca yuko abasore bayo Dani Olmo na Pau Victor babandanya bakina. Javier Tebas yunguruza urubanza aho yunguruje urubanza naho baje kuba bamubwira ati tesha utereka abana babandanye bikinira. Tebas ni ntambara imaze imisi iri kiraba hagati ya Tebas na n'umugwi wa FC Barcelona n'abajejwe ibya FC Barcelona aribo ba Yohane Laporte aho abakinyi babiri yamaze gutanga report avuga yuko abakinyi bokina. Javier Tebas nawe arahiga icyo tuma abo bakinyi badakina araja kwitwarira sentare ya sport mu gihugu ca Espagne muga ejo niho
niho batangaje bavuga ati abakinyi ni babandanye bakina kuko ivyo Barcelona atweretse turabona byose barabikwije. Ya birumvikana muri Barcelona nyene haravugwa kongerereza amasezerano k'umugabo Hans Flick. Ese Salum kongerereza amasezerano kwa Hans Flick ni valeur yajute ku mugwa wa FC Barcelona? Ya ndisire serte yuko umufana wese FC Barcelona uno munsi yumvise ati Hans Flick bagomba amongeza amasezerano ndazi uwari wese ari d'accord bivanye n'ibikorwa amaze kubakorera yaje ekipe yabo ubona yuko harimo imvururu za resultat imvururu z'umusaruro muke uburyo ntibwari umeze neza uno munsi yakoreye muri ya mare condition ekipe arayisubiza ku murongo uno munsi ni FC Barcelona tubona ihangana kandi ku isoko itatanze byinshi nk'ibyandi ma ekipe turiko turabona uno munsi FC Barcelona uburyo tuyibona nta gikombe na kimwe tuyiha kwa amahirwe 55% yuko yotwara mu bikombe byose iri kirakinira kandi akazi kose FC Barcelona iri kirakora tukabona kumumenyereza wabo Hans Flick niwe byose twovuga niwe fondema y'irya resultat yose ya FC Barcelona iri kiraboneka muri uno mwaka mu mwaka weze twarabona neza yuko FC Barcelona igumanye na Xavi ataha namwe yogera gusa no munsi FC Barcelona urabona yuko imaze kuva hamwe ijya handi ari navyo bintu biriko birereka Yohani Laporte yuko atihenze ku guhamagara umenyereza Hans Flick ubona amaze kumuha byose yarashaka nubwo ataya ibikombe byose akibirimwe atani cyaramuha mugara amaze kumuha ikizere ni ya ekipe iri kiragerageza ko experimenta ko yandi ma ekipe ibata ikora marikoro abakinyi bayo ubona bagerageje kugaruka Rafinyani wa mukinyi ariko arahiga gukuraho agahigo ka CR7 muri 2014 ku gutsinda amagori menshi muri Champions League mu mwaka murumva abakinyi bayo biyo ekipe baramaze kuduza niveau n'umantreneri wabo ndibaza neza yuko akazi yagakoze mu byo bariko barakora niwe ntango iyo resultat za FC Barcelona. Birumvikana muri weekend umugwi wa FC Barcelona urabukorotse mu kibuga ku munsi wa gatandatu no munsi ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 3 urakoroka mu kibuga kine n'umugwi wa Leganés umugwi wabatsinze muri fazare igitsindo kimwe kubusa. Iyi match urayibona gute mu gihe umugwi uri no muri zone de relégation ushobora kuza kubagora kuko urushwa amanota 2 n'umugwi muri zone de relégation umva ni match ni uri mugabo urushwa n'amanota 2 n'umugwi imbere yaho gato kugira uveyo iyi match ni match zoba ino match ku mugoroba ndabona neza ko zoba ari match irimo ingufu nyinshi kujya guhura na Leganés ishaka kuvayo zone equipe ziba ziri muri zone de relégation mu mikino ya nyuma ntizibura umuntu zigenda zicafuje twama tubibona kuko ziba zishaka kugarida ya mafaranga bahembwa kuko iyo mukorotse mu gicero cya kabiri hari ya mafaranga babakura kurumva abakinyi bose baza bari motive nubwo izo prime babemera batabazi bahaye bavuga ati mu mwaka uza dushaka kuzoguma kuri no mishahara y'ino munsi nyene muga ikiza guhindura ino match are uribuka ko match are babatsinze igori rimwe kubusa igori rya corner batsinda mu minota ya mbere ubona match batari yumva birangira batsinzwe urukino rwari rwabahoje uno munsi bo bafise motivation ivuga gute dushaka gutsinda tubandanye twereka Real Madrid ko twiri imbere tubandanye tugume ku gikombe ntukiveho kuno munsi resultat mbibo hakura Real yoze profita kandi Real imaze guprofita urumva nabo byo bayiba umwaka wabutanguye kubabana mubi bivaye n'amakosa abakuru no munsi azoba ari match komeye uno munsi ndazi saa 3 umufana wese wa FC Barcelona haba uri hariya muri Espagne haba n'uri ngaha mu nabandi bari inyuma ya Espagne bose ndazi ni match baza kuraba bavuga ati dushaka resultat nziza dushaka kubona resultat twiteze ko uno munsi Barcelona iramaze kugarantisa abafana bayo yuko ari ya equipe itsinda match ku match urumva ya Barcelona umufana wese abashaka yuko iza gutsinda n'utari umufana wayo ndazi bamubwiye ati tanga amahirwe yuza gutsinda mu rukino ntiyoza kukubwira yuko Leganés iza gutsinda urumva ni ya match ya FC Barcelona duha amahirwe yuko iza gutsinda. Subiye gati nyuma muri historique umugwi wa Leganés muri fazare Barcelona yakinye na Real Betis baranganya bamaze kunganyishije muri Ligue des Champions ukina n'umugwi wa Borussia Dortmund irawutsinda ucuza guhura n'umugwi wa Leganés baca batsi umugwi wa Leganés utsinda umugwi wa FC Barcelona igitsindo kimwe. Tugarutse muri phase 0 umugwi wa Barcelona wakinye n'umugwi wa Real Betis bongera baranganya
uhuye n'umugwi wa Dortmund irawutsinze muri weekend ugira ukine n'umugwi wa Leganese ese sari umuntu ubona ko amateka ashobora kwisubiriza uramuzi kuvuga yuko ibyabaye mu minsi heze byo kongera ku no munsi nivyo ndakubajije ntago ubona yuko bishobora kwisubiriza oya sindi seri igituma ntari seri muri rya minsi wabona championnat igisigaje imikino myinshi tuvuga ati kuko championnat aba ari imikino myinshi haragera imatch uvuga ati ubu hageze yaho match yose ndayifata nk'umukino wa nyuma kuko ibiri imbere ndabibona ko bishobora kuba byiza paraporo y'ibiheze amateka kuvuga yuko yo kwisubiriza sinobihakana kandi sinona vyemeza ijana kwijana yuko bishobora kuba muga ndizera neza yuko FC Barcelona uno munsi iza kutwereka iyindi shusho kuko bo barazi ico bashaka umenyereza wabo je niwe mvugira ko cyane kuko ashaka kubanza guprova abafana ba FC Barcelona abereke yuko yaje ni wa Hans Flick tuzi yuko ahantu hose ari ahatwara ibikombe nubwo kariyere yiwe gutoza sindende guca muri Bayern ugaca uja gutoza equipe nationale umva hariho iyindi stade ashaka kutwereka nk'umu entraîneur uno mwaka novuga yuko igikombe aragikeneye uno munsi ndabaha amahirwe menshi yo gutsinda urukino birumvikana cyane umugwi wa Barcelona tukaba tuha amahirwe menshi yo gutsinda urukino inyuma yo kuba urusha amanota 4 yose umugwi wa Real Madrid tuve muri FC Barcelona birumvikana tuja ku mugwa mukuru wa Espagne muri Real Madrid hariko havugwayo menshi nyuma yo gutakaza urukino rwabo rwa Ligue des Champions utsindwa n'umugwi wa Arsenal ibitsindo 3-0 Salum ikibazo ca mbere ndagufitiye muri Real Madrid umusaruro mubi uri kuboneka muri Real Madrid uturuka ku mukoca wabo Carlo Ancelotti musa resulta iyo zabaye mbi uwo bazibaza abari umu-entraîneur muga keshi turaraba mbe umu-entraîneur hari ibyo yabasavye bamuhaye atari karavyaza umusaruro uno munsi novuga yuko resulta mbi ziri muri Real Madrid zagirizwa Carlo Ancelotti muga ama Paris ko ndabibona ijana kwijana uno yarabasa ndibuka sezitanguye Toni Kroos agiye abafana benshi ba Real n'abatarafana ba Real baravuga yuko hagati mu kibuga barakeneye kongerezamwe amaraso mashasha nta mukinyi numwe bigeze binjiza aza kugabanya ikinogo cha Toni Kroos uno musi niho tunabonera yuko niho n'abafana ba Real Madrid kenshi bihendera babona batsinza match bakibagira ya absence ya Toni Kroos mugabe iyo batakaje match niho ubonera niho baca bagaruka kwibaza absence ya Toni Kroos uno musi Carlo Ancelotti abafana bose mugasi navuga ngo ni bose abafana bamwe bavyegeka kuriwe muga nakubwiye ama Paris we ijana kwijana kuko hari ibyo yabasabye Andre Rabio baramuwima abasaba n'umudefenseur umwe baramwima wibuke yuko na Dani Carvajal yavunitse bakiri muri Fazari kandi bari bakwiye kuramforce undi mu numero 2 aza gufasha kuko Dani Carvajal yaragiye turabona ati nta wundi mu numero 2 ahasigaye ari hawe yaza kubrikora akazana Lucas Vazquez ubona nawe kuri rya poste byanse gutanga ibyo abafana bakeneye byaranse ibaze kuzana umukinyi akina hagati mu kibuga ukaza kumukinisha kuri nimero 2 urabona nimero 2 nta wavunitse n'umusubiriza nta numwe wagiye n'umusubiriza nta numwe bawizeye umusubirira si poste yiwe ni bricolage mugabo ya igihe kirekire niho bakoreye amakosa yaho Ancelotti yabasavye umukinyi wa nimero 2 baramumwima ari naho batanguye guhiga Diego Dallo ravyebuka batangura kuvuga ati ico Diego Dallo bajana ama approach muri Man ya Rogeta baraja guhiga ba nimero 2 ariko no munsi tubona baramaze kwizera Trent Alexander-Arnold gusa ntarazi mugabo ni 90% Trent gusa umukinyi ataraza henti bavuga neza yuko yaje mugabo yaranse kongereza amasezerano muri Liverpool ego yaranse kongereza amasezerano ariko no munsi 90% zimujana kwa Real Madrid ijana kwijana yatarasinya twama tubona bihinduka gusa nubwo kwa Real ho bitakunda kuba case mugaje aho ngaruka ku musaruro mubi wa Real Madrid nuturuka 100% ko mumenyereza nice niko nakubwira sindabishira kuri Carlo Ancelotti wenyene uno Perez yarabona neza yuko effective afise Carlo Ancelotti akeneye n'imiburiburi abakinyi babiri ari naho yaramusavye uribuka
iyi skandale ya Sergio Ramos abati je narabasavye kuja muri Real mbona narabona neza yuko abakinyi bariko baravunika ku bwishi barabura abakinyi ndabatelefona biranga gusa uno munsi abafana bariko barafata resultat zose bazigyamika kuri Caranze uti je siko ndabibona hari ivyo nawe yabasavye batamuhaye kuko muri Real Madrid bobo transfer umuntu azikora turamuzi abashaka gukora ibintu vyiwe buhoro buhoro muga iyo resultat zabuze turazo bazibaza birumvikana bikaba bivugwa ko umugabo Xabi Alonso ari washobora kuza gusubirira Carlo Ancelotti mu gihe iyo batakaje match ya Arsenal retour kuko niyo match bamuteze ese urabona Xabi Alonso aza muri Real Madrid akayiha ibyananiye Carlo Ancelotti novuga yuko ari nko kumutega niho kumwikoreza imbabura ishushe niho kumutereka isafuriya y'amazi ati ehe ni wikoreye kumutega match ya Arsenal ya remontada nkijya novuga yuko ni match uwari we wese bizova muri resultat zizova muri urya mukino ego barashobora gutsinda muga amahirwe menshi ntibazoza gukina irya match yabwa ngo remontada irashoboka kuko imiterambere irashobora guhera ari 0-0 bakagera ku minota 70 ata gitsindo kirabone kurumva iyo remontada yokigoye kumutega umukino nk'urya novuga yuko hubwo bariko bararaba ikintu cyo pusa bamusora ciyut bagaca bashaka gufata resultat zidashoboka ngo baze kuzimuryamika ngo yozironka uko muga remontada muri Real Madrid bayikoze inshuro nyinshi na Ancelotti wonyene arafise remontada yagiye akora ni inshuro nyinshi kandi muri we yarakoze ndibuka yarakoze remontada zibiri kwa Man City no kwa Paris Saint-Germain urumva nizare umuco wabo ni remontada muga no musi turabi Real Madrid iburiki Arsenal nayo ifisiki uno musi Real Madrid ikibura nico Arsenal ifise uno musi Real Madrid ibura cohesion entre y'abakinyi bayo Arsenal nayo ikintu iri kirakubitisha ama equipe ni cohesion y'abakinyi bayo kuko hagati mu kibuga turabona niho bubakiye imbere baramaze ibintu byaramaze gufata irangi Real nayo turaba imbere eske imbere bose ni bamwe hamwe muri attack ya Real Madrid ku match ya Arsenal bokura ubu egoiste bokura kwikunda bagakorera hamwe je ndabona iyi remontada ishobora gukunda apart tuanze tureke kwinjira mu bya remontada cyane tuje hanze y'ikibuga ari naho abantu bi Madrid basatse bagiye Valdebe bas kibuga cha entraînement cy'umugwi wa Real Madrid bamaniki cyapa ati bakore entraînement bakinyi bakiraba cyanditse ko remontada abafana basaze bapfuye kugurura aho bagurira amatike mu minota nka 40 ngaha amatike yose ngo fye Real Madrid rikira planifia ko stade izoba yugaye imbere amasaha 6 yuko match itangura inipfuzako muri stade hatokwinjira abana baba under 18 ho kwinjira guhera ku myaka 18 kugera ku myaka 30 bo bagifisa amarasa ashushe ntibipfuza batama ku buryo ambiance izoba do 0 minute ano 90 minute biteguye no kuzokora video bazerekana muri stade imbere yuko match itangura ku buryo habura abajwere ngo ba Arsenal kuva bakina irya match ya Arsenal basubiye muri Espagne umunsi wa mbere wa entraînement bakora entraînement niho basanze icyo cyapa abafana bakizanye Valdebe bas bavuga yuko twifuza remontada n'abakinyi bakiri ni Emirates match iheze bagiye muri vestiaire ubona ko baja Mbappe Valverde bababwira ati tubafise match retour tuzoba namwe tuzobaho umunezero Mbappe Valverde na Bellingham hamwe na Vinicius bicaye hamwe baganira kuri remontada abandi bakinyi babakomera amashati turiteguye ko bizokora ese ubona bazobishika ko mu gihe kuri nimero 3 tubona Ferland Mendy atazoba aragaruka mu kibuga match retour ari nayo match ubona bariko baraha inguvu muri football byose birashoboka kandi byose gituma tuvuga ngo birashoboka ni Real Madrid tubona ifise abakinyi uwari we wese muri we entre yabajya abakinyi bose bariko barayikinira ni babakinyi bari tarantiwe kandi uwari wese amaze gukora igikorwa gikomeye muri Champions League uno munsi umuntu ashaka gukora byinshi muri Champions League ni Mbappe ari nawe tuzi mukinyi amaze kwereka isi yose ko akomeye Vinicius byose yarabyerekanye hasigaye ko afasha Mbappe kugira Mbappe nawe ndazi icyo Mbappe ashaka no munsi muri Real Madrid ni Mbappe ashaka stati yo muri Champions League match retour bazokina na Arsenal
ndazi uwari we wese niya staff izo biri kumwe na Ancelotti numura amaseri azoba ari Santiago Bernabeu azoba arindiriye mbe remontade baryari ishika ryari uno musi entraînement bakora muri Real Madrid bakora na match yo muri championnat ntagariyo hanini bafise mu mitwe siyo bariko bariyumvira cyane gose mu mutwe uno musi bashaka babanze mbe bereke isi ko bakiri babandi turashari Real Madrid nyine dukora ibitandukanye n'ivyandi ma equipe none dukomane no yabigarutse kejo hayita avuga ati Real Madrid niyo equipe yonyene ibintu vya itarakina umukino ubukiri uvera amahirwe menshi tuyaha equipe ya Real Madrid ndimo n'abakonkira ba Real Madrid ko Ronaldo kuma no musi numukinyi wa kera wa FC Barcelona umutoza yahaci urumva arazi mukeba arazi Real Madrid ico irusha ayandi ma equipe ya birumvikana ku musi w'Imana umugwi wa Real Madrid urakina n'umugwi wa Deportivo Alaves utagira umumenyereza wabo Carlo Ancelotti kubwa amakarto jaune yari yazo bari suspend kwera amakarto jaune umuhungu we David Ancelotti niwe azoba hagaze ari nayo nshaka kumurambe David Ancelotti ashoboye iki kuko tumubona ari mu mugongo wa se amuhanura ati dukora ibi mugahe turabona hagaze kuri bande touche turabe animation yiwe hagaze kuri bande touche abakinyi abanima gute nkeneye kubona mbe David Ancelotti mugese kuko se afise imyaka myinshi turasha inyuma y'imyaka 5 ndazi nzi zo tukimubona hagaze kuri bande touche nawe tumurabe mbe ashoboye iki Real Madrid match isigaje zose inose zo kugera iheri nta match nimwe isabwa gutsindwa kuko championnat niratakaza nta ikara nini mu muri Champions League bashaka bigarure nubwo bigoye statistique zerekana ko umugwi wa Real Madrid hamwe wogira match utakaza muri La Liga umugwi wa Barcelona ugaca utsinda match zitanu boza gukina El Clasico igikombe baba ya amashi yo kubereka yuko ari honere babahaye ari naco kintu abakinyi ba Real ubona nabo nyene nico kizoba prova mu mitwe yabo mbe dukomera amashi mukeba championnat ntiragena ntibarayiheba amanotane kuyakuramo kuri equipe nka Real Madrid biroroshe encore banifitaniye umukino uzobahuza roto urumva ni match izo biri ibiharuro vyinshi ubu match Real sigaje muri championnat no muri Champions League zose zifata amafinale zose n'amafinale kuko ahari hose izogerageza gutirigana gatoya nkuko bishize gatirigana muri Champions League zobivuyemo muri championnat bishize kitwara nabi na manoti ndwi yo bagiyemo batarakina na equipe ya mbere urumva baba batashizirayoye sezo hakibura imikino ngihere birumvikana duca muri UEFA gato inyuma y'ama polemique agiye aravugwa muri kimwe c'8 gishiri ca nyuma ku rukino rwahuje umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid abana tutabihurizako tutabona video zerekana yuko penalty ya Julian Alvarez yayikozeko n'amaguru abiri umugabo yari muri VAR UEFA inyuma y'igihe gito imufatiye ibihano bino bintu gasalomu ntibirimo amanyanga nta kantu kagahazi ubona kabirimo niya football européen imaze kudukanga ubona ibintu biraba bakabitekereza bakaza kubigarukana haheze igihe nkuno musi icyo kirego bakigarukanye haheze hafu kwezi bibaye urumva kugarukana ikintu kimaze ukwezi bereka abafana ab'umupira w'amaguru yuko babisakaza bariko barakora mugatwe bavuga yuko uno musi kuza guhana umuntu match yarabaye hariho umuntu yamaze gutaha yabihombeye murumva no muze ugiye kumufatira ibihano mbe cyaturaba niyo equipe bariko barakina woyisubiza amanota ngwigaruke mu kibuga je kwandi gwanje no vuga yuko ivyo bihano bazabaraza gufata mu nyuma ataco biri mu akaba karabaye ntaco baba bariko barakora kuko ubuhomba baba yarahomvye no muze Atletico Madrid nibo yisubiza amanota ngwigaruke muri Champions League gusa bariko barahana umuntu yafashije Real Madrid kwitwara neza mu mukino ntibagaruke ngo barabe mbe warenganwe nawe tumuhe ibiye ni hahandi nabo nyene barafise ico abafana bo bagiriza mbe kubera ikimwe bwe muza gukurikirana ibintu vyaramaze ko mutabi je nkeneye abapundeti bamwe nibo bavuze ati nibarabe iyo bakoze consultation bagasanga
umarbitre yaritwaye nabi Nabi. mu rukino kanaka nibarabe nivyo baca baha iyo Ekipe yatakaje nk'agashumbusho. nivyo bica biza gufasha bikereka yuko ya ekipe yariko mbirengane yungutse uno munsi bariko bariguma amaso amakungu kugire baza guhana umuntu ibintu habaheze umwaka wose bibaye David Kote baramuhanye ngo yavuze nabi Jürgen Klopp amuhana ibintu byari byabaye muri 2020 mugabo baza kumuhana muri 2024 urumva n'ibintu iyefa nabo nyene bigira abacyabwenge bakarenza urugero ya birumvikana tukiraho urukino rwa Deportivo Alaves mu rwa Real Madrid Sarum mu rwa Real Madrid ntushobora kurutakaza kumvo zuko bari mu myiteguro ya remontada cyane wibuke ko umugwa Deportivo Alaves numugwi ugira 17 ugira 17 urusha amanota abiri umugwi wa Leganés uri muri zone de relegation ntushobora kuza kwiyempoza imbere ya Real Madrid ukavuga ati dutegerezwa kugwana kugira ntidukoroke burya zigiye ekipe ziba ziri impande ya zone de relegation twama tubinabigaruka ko keshi ni za ekipe ziza zije kurondera ubuzima ziza mbanje kurondera gupfa no gukira sini ntabwo abangira mvuga ati nje guhura na Real Madrid ndayidefanda ndondere okazwe zibiri ndazibyaza umusaruro na Real Madrid no season ntiri consecutive match ko match muri champion iratsinda igiga ko bitwa ikanganya nta gitinyiro nk'icyo mwakweze tubona ifise Deportivo Alaves rashobora ku buryo buri mugwi wose ushobora kuza ubatinya umva na Real Madrid imaze gutakaza match nyinshi hari byo yangiranganya ari nazo zashizemo ino ekare nini ya kuri FC Barcelona yaranganije na yarakubiswe na Real na Espanyol Barcelona ubabona ko yari ikiri no muri course yo kugira uno munsi Real iranganya igakubitwa iranganya igakubitwa ni match zobikomeye nubwo Deportivo Alaves ubona ta kintu kinini izo bije gutanga iramutse itanze Real kwinjira mu mukino azoba ari match ryoshe ni na match ryoshe wanashaka nubwo biruko uko Real Madrid rotation zose izokora abo izoruhutsa ko ndizera neza ntizobakinisha bose kuko bariko bategura match retour abaribo abazotangura muri match bose bazogerageza gutanga ivyo bafise kugira barabe yuko bo bandanya birukana FC Barcelona ya birumvikana tuva mu gihugu ca Espagne twerekeza mu gihugu c'Ubwongereza muri England Premier League izoba yagarutse kuri journée yayo ya 32 turahera ku rukino ruza kuba igihe cy'isaha 7:30 aho umugwi wa Manchester City uza kuba uri kutana mu mutwe n'umugwi wa Crystal Palace umugwi wa Manchester City uri kurarondera kuja big umugwi wa Crystal Palace nawo ubona yuko bishoboka yuko wokina ihiganwa rya Europa Conference Salum iyi match urayibona gute match komeye ni match komeye kabisa match isanzwe nagora Man City bo turavye muri statistique Crystal Palace ramaze gutsinda match nyinshi Man City aho nyinshi yanazitsendera Etihad niya Crystal Palace ubona ifise abakinyi bamaze kwigira icizero no munsi ifise umwataka ari mu Amer Bitel muri Premier League ifise umu playmaker akomeye ofise nka Ebresieze inyuma ya Jean-Philippe Mateta ni Palace izobishaka gukina umupira ni niya Palace kina systeme A3 umva nanye niragerageza ku ikina ma block bar Man City nayo muri no sezo ikintu tumaze kubona yamaze gutakariza kwa kanovera ntikiriya Man City visa aggressivity irenze urugero ku buryo ubona umwanya munini ya ibiri kiri harira umupira mugabo umugwi wa Crystal Palace utagira umudefenseur wa Marc Guehi ari ni nabusanzwe komeye kutagira captain wa Marc Guehi ubona amaze gutwara ariko aratwara ijax central ya Crystal Palace ubona no muri equipe nationale y'Abongereza aramaze kuronka umwanya bihoraho ni Marc Guehi amaze kariyeri yiwe aramaze kuyikora kuri uno rwego ayijana kurundo umaze kugera yaho ronka umwanya muri equipe nationale The Three Lions ukaba uri n'umukinya kina muri Palace encore uri na captain Crystal Palace ni equipe ikomeye ugasanga iri no muri za equipe zisanzwe zigora za equipe
zinini ya muri Premier League azoba ari match ikomeye ko sinaya Man City ubona isigaye yempoza ibintu byinshi mu muga Man City wibuke ko Taylor isabwa gukora kuko irushwa inota rimwe n'umugwi wa Chelsea hamwe n'umugwi wa Newcastle ko Man City ubu muri kano kanyiri mu kibanza ca gatandatu na Parence ishaka guposta yinjire muri 10 za mbere irabe yuko yogera wayi wanabivuze irabe yuko yokwegera kugira irabe ko yokina irushwa amanota 5 n'umugwi w'umunani ari bo Fulham kandi byose birashashoboka kugira byose birashoboka uko Fulham nayo nyene ubu isigaye za gukina match uvuga ati dushaka amanota 3 dushaka kwegera imbere Parence nubwo izoba yagiye Etihad kwa Manchester City izogenda ivuga ati tugiye gutahana resulta izari zose dushaka resulta nziza imbere ya Man City ni match izogora Man City kuko yarakubwiye Man City nikifise wa mukinyi ubona atanga difference umwanya wari wo hose Erling Brot Haaland no musi si ari nawe ubona yaratwaye ibintu byinshi bya Man City De Bruyne nawe ntagifise kagasukari nkako yarafise mugabo les grandes équipes ziguma ari grandes équipes les grandes équipes ziguma grandes équipes kandi ya match nizamazisa kuko ndavye nka match yabahugirana Newcastle ni match nagiye kuraba mvuga ati ngiye kuraba Newcastle igiye kugora Man City mugani na match yoroheye Man City bitandukanye no abafana benshi bari babyiteze ni na match ishobora korohera Man City ariko kandi ni na match ishobora kugora Man City uko Crystal Palace bisumwata ashaka kwigera imbere ashaka yuko Didier Deschamps namuhamagara no kwereka abafaransa yuko ashoboye ashaka kwereka abafaransa ati nanje Didier Deschamps njane mu ikombe cy'isi muri 2026 umva ashaka kuvyerekana hakiri kare maze kurona amagoli 12 muri championnat ya Premier League ubumaze hayindi stade ubumaze kurira inyuma yo gukubita umugwi wa Real Madrid bawubabaje cyane umugwi wa Arsenal Emirates Stadium nyene igihe cy'isa 12:30 baraza kuba bakiriye umugwi wa Brentford iyi match umugwi wa Arsenal ntushobora kuyitakaza kumvo zo kwitegurira remontada cyangwa zo kononekara mu mutwe kubyo baguma babona ku mugwi wa Real Madrid uriko utegura remontada kandi nabo nyene bizera yuko bishobora gushobora match izobagora guja gukina kwakira Brentford mu rugo uvuga yuko uriko witegurira match ya Real ubona abana kwiteguriye kuko uno munsi Real abakinyi ba Arsenal barabona neza biriko biravugwa muri media yuko Real Madrid atakindi kintu isabwa gukora atari remontada tugatura Arsenal imaze gucika intege muri championnat ico izo yoishe kukivuga ati je nubwo notsindwa nubwo notsinda Liverpool yaramaze kubishira mu interval nini nta kintu noza kuyisomvya uno munsi bo bico bariko bafuka singa ku kintu kijanye na Ligue des Champions bashaka uno munsi bashaka kwereka isi yose yuko hari ico bokora uno munsi Arsenal twaye Champions League ndazi na Liverpool yo bitwaye champion yuko ibinyamakuru byo mu Bwongereza vyokeza Arsenal gusomba Liverpool kuko utwaye Ligue des Champions ya mbere eguri equipe ufise amateka akomeye muri championnat muga utwaye Champions League wanakuyemo equipe ariyo meilleure equipe muri Champions League ni equipe ubona Arsenal ibintu byo muri championnat iri kifocusinga kuri Champions League par rapport à championnat na Brentford ifise abakinyi bakomeye si Brentford bazoborohereje ahubwo na Brentford turabe ko na Brentford ifise amanota 42 ishobora kuvuga ati reka tugwane turabe ko twokina naga conference twegera imbere natwe twe ifise n'abakinyi bashaka kwimuri kuvize Iwan Wisa kagaba Brian Mbemo umunyamakuru Brian Mbemo ba Norgal ni ya kipe ifise abakinyi bamaze imyaka 3 muri championnat kandi ubona benshi batarahinduka atarabagendare ye azanamwe bashasha ubona agenda yongera mu maraso mashasha gusa Brentford uno munsi neza ubajije umufana araba Premier League araba match kuri Premier League yo kubwira neza ko Brentford atari equipe yo gutamunda se yo kuvuga ngo umugwi wa Arsenal uzoza witorera mu gihe bafise n'urukino rukomeye ku munsi wa gatatu aho Arteta ashobora gukora rotation akabika abasore biwe ntibahavunikire akazokora rotation kuko akaba ari byo bishobora no kumukwegera umunsi ahombye nka Declan Rice agahomba nka Bukayo Saka cyangwa agahomba umwe entre ya partner Odegaard yogenda muri Espagne hari ikintu kimwe abura hari intwaro yo babura kandi naye ntabishaka ashaka gukora rotation nyinshi kuko no muri championnat harimo interval niyo kuramo Liverpool nubwo yotsinda uno munsi nubwo yotsinda match zisigaye
iyo twari igikombe ari uko Liverpool nayo yatsinzwe match zisigaye. Ivyo ni ibintu bigoye, guprevoir kuri equipe nka Liverpool na iriya ni beaten ifise na kuka gashasha kabahungu bayo babona bongereye amasezerano mashasha umva bashaka kwerekana yuko bagifise akantu. Nikiri unbeaten yarabaye yaranahejeje. Hobo equipe zizohura nayo mu nyuma zizoyikomera ya mashi kuko izo bamaze gutwara igikombe no muri Arsenal niyo za gufokasinga cyane muri championnat kuko ntaco isha yokora. Irashobora gufokasinga kugira irabe yuko yoguma muri big four. Yo biya kabiri. Nishaka hobo kugira igende ari ya kabiri. Kuko irusha amanota 5 umugwi wa Nottingham Forest wa gatatu. Umva ko bishoboka igaca irusha amanota 9 umugwi wa 4 no wa gatatu. Namanota makeya. Namanota makeya matches standard wumve yuko ifinye ishobora kwisangana out ya big. Yo nishobora gufina kuko nayo ibintu vya football birashobora guhinduka realite z'umupira zihinduka umunsi ku munsi. Uno munsi Arsenal turabona neza ko ifite amahirwe yo muri Champions League mugabo nico nadutangaza hageze kuwa kane twumva ngo Arsenal yaravuye muri Champions League. Hagaca hanagera no muri championnat tubona neza atakino kimwe yoza gukora imbere ya Liverpool. Urumva ni ibintu areka kuvuga imbere ya Liverpool ko nta nico ubu bacyokora imbere ya Liverpool ahubwo hagacagera muri championnat n'umwanya wa kabiri badashobora kugira irabe bani aho champion igeze abakinyi baziga equipe mu mutwe wabo haramaze kuba strong tuvuga ati match iyo yose dutegerezwa kuyitsinda kugira iki dusobe umwanya tugarda place yacu twongera tukagira amafaranga abana kuko iyo kuma bagenda baraha amafaranga kubyi umwanya wa mbere wa kabiri wa gatatu hari amafaranga bagenda barasumba nayo nyine baba bayakeneye antake equipe nayo ibibahemba imishahara iri ku rwego hejuru. Birumvikana tuva kwa Arsenal tuja ku munsi w'Imana igesi cy'isaha 9 umugwi wa Liverpool Anfield uzoba wakiriye umugwi wa West Ham wa Graham Potter. Machi novuga yuko atari match ikomeye cyane kuko Liverpool turamaze kubona ibyikina match yare yabatsinze amagora 5 kubusa urumva plutôt na 5 kuri rimwe. Uno munsi Liverpool tuyiraba mbe mu yihe shusho Liverpool ubona yamaze gukora byose. Uno munsi nubwo yokora rotation izari zose turamaze kubona West Ham ibyima ese yo rivuga ko yokora rotation kugira ibabikirike nta kintu na kimwe yobabikira. Champion iramaze ano na 9% urumva ano na 9% ibi yaramaze kuba itaha champion yaramaze kuba itaha imasa side ano na 9%. Gusa chatura West Ham nayo mbe ikinagote West Ham iramaze match mbe West Ham ironderiki West Ham kino uno munsi kirondera ishaka kuguma muri Premier League nico cyonyine mbona iri ishaka gusova ubuzima bwayo. Graham Potter ivyo bamuzaniye ntaratangura kwerekana yuko ivyo abapresident ba West Ham bamuzaniye yuko yobiba. Uno munsi West Ham iratsinda ejo West Ham iranganya higeje gakubita. Uno munsi ukavuga yuko West Ham nayo iri mu equipe amaze gutsindwa match nyinshi muri champion cyane. Umva ni ya match turavye bani beaten bwa Liverpool gashura baninge na performance mbi za West Ham ni match izoha inguvu nyinshi Liverpool atari uko hashobora kuvamwe ibitandukanye ko n'abakinyi ba West Ham arashaka kuvuga ati mbe natwe twirimbure turabe ubuzima bwacu mbe bugana kwirukana Julian Lopetegui ukazana Graham Potter bo bashaka gusova ubuzima bwabo kare kujya Everton birukanye ujya mutoza wabo bazana David Moyes kugira iki aze gusova shandayishi byari wabona yuko ahagumye aratsinda match ijaga kubitwa system yiwe ni kuza kudefanda gusa ni block ba muguno mose bazanye ubona umutoza ari karasova ubuzima bwabo. Uno munsi na West Ham match bazokinije na Liverpool novuga ni match nawe nyine bashaka gukiza ubuzima bwabo. Urabona baratsindwa bagatsinda ejo bazotsindwa basange iyiri nyuma yabo yatsinze basanze bisange bari nyuma ubuzima bwabo bwari mu kaga nubwo ubona izizokoroka bazirusha amanota menshi cyane nizijyane zizogenda. Birumvikana tukiri muri Liverpool nyene umugabo Mohamed Salah yongereje amasezerano y'imyaka 2 gushika muri 2027 areka akinira umugwi wa Liverpool. Binavugwa ko umugabo Virgil van Dijk nawe nyene buca yongereza amasezerano y'imyaka 2. Ese Salom ni valeur ajoute ku mugwi wa Liverpool kuba Mohamed Salah yongereje
amasezerano mu Liverpool nyuma yo kugira saison nziza kuko iyi saison nubwo bitabahiriye kuba bo twara ibikombe byose nkuko twabibona yabaye saison nziza kuri Mohamed Salah baramaze baramaze imyaka 2 yikurikirana ubona ibikombe byose babiriko muga ubona nico bagira uno mwaka niho novuga yuko bagerageje gukiza igikomeye kuko barose champion umwaka heze bari barose Carabao Cup kandi championa harageze ahantu tubona neza asebutani 5% yuko butwara byose bishoboka uno muzi Mohamed Salah warabonye match bakina na Paris Saint-Germain bavamwe aho yasohotse arira muri uno mwaka ya Mohamed Salah muri Champions League hari icyo yarabagejeje kunovuga yuko yari gusohoka uno musi yongije amasezerano avuga ati iyi Liverpool imbandanirije tukaguma uko twari turi muri uno mwaka ikamfasha tukaronka nzogera 2027 nashoboye kuba no tahukana yindi Champions League nawe nyene hageze urwego Mohamed Salah ariko aramaze kubaca amarekoro menshi muri Premier League ashaka agende hariho nico bano bakinyi bamaze gukora ibintu bakabona ati ibi twabikoze birashoboka baba bashaka no gufata ibindi bivane ngaha bishira hantu uno musi Mohamed Salah tuzomvuga mu legend ba Liverpool nk'ubu yoyiha Champions League ya kabiri nubwo iyo Champions League yifitiye ibintu byayo umwakuza nk'ubu bishitse bakagera kure hisumbuye aho bageze none Mohamed Salah ureka kumushira mu legend ba Liverpool gute muri legend no musi no muri legend wa Liverpool nta muntu numwe atomushira mu legend ubwo abe muri ba legend bakuru abe nkaba uno musi tuvuga Jamie Carragher ngo no muri legend wayo nta champion Steven Gerrard ego we twomushiramwo iyo Champions League arayifise muga Mohamed Salah bifise byose ya Champions League arayifise yakubitiwe finale afise Carabao FA byose arabifise ni wa mukinyi ubona bene Liverpool yarayifashije na Liverpool amufasha ahubwo no musi ico nawakeneye ashaka Liverpool mufashe kugira ikintu atahanye uno mwaka nizera ko iyo bagera kure muri Champions League yari kuba yizeye Ballon d'Or muga byaranse ashaka rabe yuko mu mwaka uza byokunda bari banamuhaye na offer nziza mu gihugu cy'abarabona bariko baragerageza kuraba abakinyi muri Europe muri Europe contrat zabo ziriko zirahera babazane bagira iki babadandarize champion yabo gusa uno musi uravye nk'umukinyi nka Mohamed Salah amaze gukora byose muga akanka ajya amafaranga bari bamuhaye kuko aho Mohamed Salah ageze uno musi numvuga yuko ino myaka 2 yongeye niyo contrat yiwe ya nyuma muri Liverpool niyo contrat yiwe ya nyuma muri Europe ashaka kuca yigira muri Arabia Saudite ubona ko kwirira amafaranga amaze kugerako birumvikana igihe cy'isaha 9 nyene umugwi wa Chelsea de Bruges Stamford de Bridge uzoba uri mu kibuga aho uzoba uri kutana mu mitwe n'umugwi wa Ipswich Town umugwi wa Ipswich Town ukaba waje gutsinda umugwi wa Chelsea matchare ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Chelsea uriko wiruka urabe naho hoja big ese rero umugwi wa Chelsea ushobora gutsinda umugwi wa Ipswich Town nubwo umugwi wa Ipswich Town nubwo bitararangira ijana kwijana mugabo ase 70% byamaze kurangira amaze gukoroka Chelsea gutsinda Ipswich Town no musi novuga yuko bifise amahirwe menshi no musi atari ko zino equipe ziba ziri muri zone de relegation ziba zikeneye umuntu ziba zishaka umuntu zigenda zicafuje muga atani ico ziba ziriko ziraramira no Chelsea Ipswich Town yaratsinze Chelsea muri matchare uno musi ibatsinze muri match rero turumva baba hari ico bovugirako twaratsinze Chelsea rero tu uno musi Chelsea nayo nyene ifinye Ipswich Town nashaka kubatsinda ko Ipswich yo ifise n'umwata kubona agerageza izoka bo baronka nkeya muga uno musi turabe azibyaza umusaruro uko zigenda ziraboneka ifise n'abakinyi babajene ubunaba barashaka kwidandaza nubwo mwe mu mwarakorotse ntihabura elema zica zigugwa aho nyene muri Premier Division ari naco kintu gituma match za nyuma tubona ama equipe amwe muri yo agenda yereka zino equipe ziba zimaze gusova ubuzima izi equipe zikomeye hariho match zibagora batagowe ngo bagowe na equipe bagowe n'abakinyi Ipswich ifise umwataka w'umwongereza yitwa Delape afise ibiharuro byiza afise ibiharuro byiza banafise n'umwana Omar Hutchinson yene yaciye muri Chelsea banamurekura ko Chelsea ifise academy niniya abakinyi bayo bose ntiyo baronkera umwanya ifise ba Axel Twanzebe ifise capitaine wa Monsi ubona
nawe nyene ashaka equipe muri première division ifise abakinyi benshi ba Philogene ifise ba Oshea abose n'abana bashaka kugira iki n'abana bashaka gusubira muri première division birumvikana iyo ukorotse umushahara bawugabanya mu kubiri urumva bakeneye na equipe zo muri première division ugira iki banagume babonwa barabe yuko nabo boronka naga selection muri equipe nationale zindi nyene kandi uno musi izi equipe zifise abakinyi b'abana kandi tumaze kubona n'ama equipe nationale hariho na iyo witwaye neza uri muri equipe ntiya baraguhamagara nabo barafite icyo bashaka gutanga ni match zikomeye match za nyuma zo muri championnat abari match ziba zirimo igitense birumvikana imatch izoba yitezwe muri Premier League yose ni match yo ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11:30 aho umugwi wa Newcastle United uzoburamutse wakira umugwi wa mashetana tukura ari wo Manchester United. Match komeye ni match novuga yuko abafana ba maniyu bipfuza guhakaze karemereye Newcastle match yarabatsinze uvyibuke yego kubatsinda n'abashije kubatsinda abigenze muri burya buryo ona muri Europa League muri yo ndwi heze ni na match onana atababereye wa onana ndibaza match yo muri ni amuhama higwe azogerageza kwintegra prova abafana abwire kuko umukinyi tuhakanye arakora amakosa mbe turabe ya makosa mugabo onana ariko akora amakosa arenze onana amakosa no musi niwe mugardier wa mbere muri no sezo amaze gukora amakosa menshi amakosa agera mu 12 onana amaze gukora amakosa David De Gea yakoze mu myaka 13 yahamaze urumva ni mu myaka ino sezo yonyene mu match 73 amaze gukina ino sezo onana amaze gukora amakosa David De Gea yakoze muri amaze gukora amakosa 12 mu myaka 12 uno munsi onana critique zimurikoze vuga ati mbe manyu kubera iki warekuye David De Gea uzana Andre Onana uno musi na onana critique ziriko ziramuvugwako nawe nyine ndazi neza nta arake kuko onana no musi ego turiko turamukritika mugani wa muonana yaje abafana ba amaze kwerekana uno musi ukinye muri Inter de Mira uhigejeje finale performance yawe twayibonye bagukuye muri Ajax tukubona neza kuri tarantiwe bikuye De Gea ngo bashaka kuzana umukeperi akina tushe nk'aba bakinyi bo hagati mugani byo bigenzweho imigwi myinshi myiza yose ubu nerega nico kibazo no muri Man City gihari muri Man City bariyumvire se Ederson ni agenda ninde wundi azoza kumusubirira uno musi ubu bitubona muri Man U twobushira kuri iyi muri Arsenal Ramsey aragenda arayaza Ramsey akicara ku bench abantu benshi twaravuga induru ko Ramsey azi ni hari umugardier mubi ati mbe ibi bintu Arteta koze byo kugushira bench umugardier nk'umwana w'umwongereza ibinyamakuru byo mu Bwongereza azi ko byasaze mugabo Arteta niwe yarazi cyakoze ubu turabona ko David Raya ameze neza ni wa mugardier akini tusha ashobora gutanga izo assist turabibona kuri ba Alisson turabibona kuri ba Ederson umugardier akinisha amaguru ni Valere ajute kuri equipe kuko arayitabara rimwe na rimwe Valere ajute kuri equipe kinagute Sava onana rero siwe muri Man no musi mbe muri Man batanguza umupira gute burya ububi bwa onana muri Man suko onana ari mubi ahubwo nuko style de jeu ya Man nta gikundwa ku mugardier akinisha amaguru iya system antruwa ni ya system Man ni arikeneye umugardier akinisha amaguru kuko Man ntago ifata baro sawa ntago ari equipe kina possession mu mukino se ya equipe ikugarantisa kwiza kuguma mu mukino umwanya wose no musi Man magiva kina possession muri Premier League ntayirimo turabibona na equipe ntoya muri iyo ndwi niho wabonye bakina na Olympique Lyon mita ya mbere Olympique Lyon yarabitse Man U mita ya mbere yose no muzi Man U kuvuga yuko ikinisha umunyegori akinisha ukuguru no vuga yuko si wa mukinyi si ya Valere ajute Man ikeneye ahubwo no musi bakeneye umukeperi agerageza gusova ubuzima bwayo bwa club mugo no musi onana ni agerageza ahubwo gushirandanje ubuzima bwose bwa Man ya birumvikana tuva mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeza mu gihugu cy'Ubudagi umugwi wa Bayern Munich uracakirana n'umugwi wa Borussia Dortmund match uyibona gute nayo ni match abafana bakwiye kuraba ku ma ecran Bayern na Dortmund zose zarakubiswe match yari muri Ligue des Champions urumva zose kandi n'ahantu
ari na match izobiryoshe Bayern ikosa ryose yokora Bayern Leverkusen yatsinze izobiyegereye a 75% u a 80%. Urumva ni ya match komeye Bayern ishaka kubanza gusova ubuzima bwo kuri Dortmund icayongera ije no kupata kujya kugwana Giuseppe Meazza iraba ko yogira ikikoze kwa Inter de Milan. Urumva ni match novuga yuko aho champion aho ibihugu byose bageze bakina ni match murundi mu yandi majambo ni match tazoba yoroshe kuko n'umugwi wa Dortmund uri ushobora gusova honere yawo mukuba umugwi wa gatandatu muri Bundesliga uja muri barrage za Conference League aho umugwi wa Dortmund ni 8 ukaburushwa amanota 3 n'umugwi wa gatandatu nabo nyene numva ni ya match kandi wibuka ko muri Champions League nta buzima bunini nta buzima umugwi wa Dortmund gifiseyo paraporo ya Bayern ikirondera nico Dortmund irondera n'ibintu bibiri n'abantu babiri barondera ibintu bidasa uno musi mushaka mugabo bisa nk'ibifitaniye agashusho bivize birafitaniye ko Bayern nivuga ati siheneye gutakaza muri championnat no muri Champions League yo ufata ko baturumanye mu gihe hasigaye match zingahe ngo se zirangire bari kuri journée ya 29 umva ni match se zigombiye kuko bo bageneye equipe 16 18 umva bo makina journée 34 bobo match sezo ntiyomara isigaje match zitanu Ijya match Dortmund icyo izobishaka kurondera uwo mwanya twegere imbere tuzokine n'izo barrage nimba tubuze tuko muri Champions League tuvuyemo turoge basi niyo barrage yo muri conference Bayern nayo ikintu ishaka uno munsi ishaka no muri championnat izogendere gukina match retour ubona ko muri championnat imaze kugerageza ubuzima bwawe ati amahigwe 80 kwijana turacyafise tujye gukina match retour na Inter de Milan muri championnat tutikanga ati dushobora gukubitwa na Inter de Milan tukavamwo no muri championnat tugahita tuvamwo byose ugasanga bibereye icyarimwe aho bigeze equipe nyinshi nanabivuze ku migabane yose ubona nta kuri muri vya bihugu ubona ama ekara ari ntoya zose zifise ibyo zishaka gwanda kandi byose biba bigoye abantu rero babetinga bitonde abantu babetinga ni weekend ndabona umenga nubwo waraba umuzungu ntagerageza aragerageza kubona yuko hari ico zishaka no muzi equipe ishaka umwanya wo muri championnat no muri Champions League amemeta urumva irafise ahiza kujenjeka naho iza gushira ingufu nyinshi no musi Dortmund izoshiramo ingufu zishoboka muri champion kandi na Bayern nuko nyene Bayern icyongeje no kina match retour na Inter ubona match zona bakomerera match goye mu gihe Dortmund yo ubona yuko ntasikirondera nta kintu nzoja kwa ntizakira Barcelona ubona yuko yo ikorera remontada naho arama mire jaune bavuga ngo imire jaune byose birashoboka muri football nta kintu gitaba kidashoboka kandi nigishoboka kiba gifise amahirwe makumva ni reality sawa birumvikana duca mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gwa Inter de Milan uzoburi mu kibuga ukina no mu gwa Cagliari gesha 12 umugwa Inter de Milan ufise urukino ku munsi wa gatatu n'umugwa wa Bayern Munich Inter de Milan urusha amanota 3 umugwa wa kabiri ari wona Napoli nibishobora kubakora ko bigatuma bahungabana bagira ihungabana ni cya kintu nakubwiye uno musi raba muri Espagne raba mu Budage niho hantu ubona equipe ziri ku gikombe zinifitaniye umukino retour Inter no musi vuga ati dusinde match muri championnat no muri Champions League dutsinde Napoli nayo ivuga ati twe dutsinde championnat rezita zizova kwa Inter na Cagliari twe nizituraba twe dutsinde match zacu zose zisigaye kuko Inter yo irashobora gukubitwa ivuga ati irikira tegura match retour na Bayern kandi na Bayern niko kuko umva aho izino equipe zishaka gusova ubuzima bubiri amemeta ari naho bizohava bizigorera umva dutambikize habiri kandi bigoye gutambikiza habiri birashoboka mugabo biragoye ni ya match zobiryoshe Inter de Milan ishaka kuregereza ukifise effective nini kagiri ari gutsindana ko bari gutangaza abantu birumvikana tuva ku mugabane wa Buraya twerekeza ku mugabane wa Afrika cyane ngahi wacu aho Primus League Burundi zoba yagarutse bageze ku ndwi yayo ya 26 aho tugira tuvuge ku migwi ibiri gusigwanira igikombe umugwa Bumamuru n'ugwa Aigle Noire bazokina ku munsi w'Imana umugwa Bumamuru kuri stade Runani
uzoba wakiriwe n'umugwi wa Interstar match urayibona gute musore Bumamuru ubona ishaka kugerageza gukurayo ino interval y'amanota 4 y'amanota 4 bobo nabo nyene aho ico bo bashaka twe dutsinde ibiri imbere ntimutubaze twe tuje dukine dutsinde ibyo Aigle Noir rezita ziza kuvamo twebwe ntizituraba mugaba kubi dusha rezita twe zoziryohera bakubiswe mugaba natwe twagize iki twatsinze kugire ntizogege bas ekare ibintu bas ekare igumari ya yindi nyene kuburyo tuzonabona match za nyuma zizoba zirimo umuriro match ubona match za nyuma ekipe izohora na Bumamuru ekipe izohora na Aigle Noir izoba yiteguye ko izohura n'uruva gusenya kuko ntizishaka gutakaza match zisigaye birumvikana umugwi wa Aigle Noir uwo munsi nyene uzoba uri kukina n'umugwi wa Academy Deira icyo navuga nicyo nari ngombe mvuge mu kanya ekipe izi yose ko itarahura na Aigle Noir ekipe izi ko itarahura na Bumamuru yizeye neza ko bazoyikweza inkoni ishushe kuko ni ekipe zishaka igikombe mugabo nabo nyene bagabe bashobora guhura na ekipe ziriko ziragwana kuko no kuja muri zine za mbere hashobora kuba hari ziriko ziragwana no kuja muri nubwo Deira itarimwo igwana mu kuja muri zine za mbere mugabo mu zindi match zine zisigaye umugwi wa Aigle Noir uzohura nimwe mu migwi ishaka kuja muri zine za mbere baracafise match ya Flambo baracafise match ya Rukinzo match zikomeye no musi Aigle Noir ubona ni ya Aigle Noir nka Man City yake ni nka Man City ubona itsinda umukino ku mukino match heruka batsinze ubona ari hahandi basige batsinda score ya 2-1 kubusa bo barasaragoringa mu mukino mugaba bagacubura result nziza ubona nico kintu kiriko kirana abafasha bashaka kwegera imbere baze bihurire ubona interval batara ikiri ya yindi nyene bata ahubwo tuze gukina umukino tubasiga meshi tubasige twigire dutware igikombe birumvikana ikiganiro cacu cyo ku munsi wa gatandatu kikaba kirangiriye ngaha Salom ndagushimire nagushimire ndakwifuriza weekend nziza weekend itubere nziza twese uno munsi ku mugoro ho masari imbere tuze kuja kuri amaci tuvuga ati bimwe twamye tuvuga kare ko tuza kuraba match ziryoshe dushaka nyene match zize kuba spectacle nkuko twabivuze nkuko kandi tunayibona ku makarandiri ingene zose ubona zishaka uno munsi weekend no munsi zobiryo iyi weekend yose ubona ko izobiryoshe kuko ni match zikomeye birumvikana nshuti bakunzi ba JCTV tubandanya tubasaba support yanyu mu gukanda subscribe wewe utarayikora wewe wayikoze naho ubandanye ukora partage naho ku munsi wa mbere mugire weekend nziza